Yes, mambo vipi wagwan bantu banje muraho murameze neza abakunzi ba Akiwacu magazine. Niteka ridasanzwe kuri jewe, niteka ridasanzwe ku kinyamakuru Akiwacu magazine. Gusubira kubana namwe abakunzi ba Akiwacu music. Hari haize iminsi tutabonana, it's been long time. Ariko don't worry, we back again. Twagarutse kandi mu gakino. Yes, nuko musanzwe mubizi muri kino kiganiro tugenda tubashikiriza amakuru yagiye avugwa mu baririmbyi batandukanye bagize iyi industry ya plus 257 hamwe n'amakuru aba yagiye avugwa mu ndwi tuba dusoje twagenda tuyacako ku mayange maze ibintu bikagenda bigenda neza cyane gose. Nkuko musanzwe mubizi rero je ndagushikiriza kino kiganiro banyita Jefferson Badgek the host cyangwa bakanyita Gagus kabikwiye behind the camera ni kwako ni handi bari kumwe n'umusore wanje ni wa musore nyene bamwita NGM dukore ni bari karakora ibishoboka byose kugira ngo amasanamu nshobore kuyaronka ameze neza tunganije neza cyane gose nkuko muri ko murabibona. Yes, atagutse ba rero mu nkundire ndabaha ikaze mwese maze nshobore kubabwira ibyo nashoboye kubategurira kuri uno munsi. Karibu sana, welcome, soyez les bienvenus. Yes, nuko amakuru yacu turahera neza na neza ku muririmbyi azwi ku izina rya D1 kuva muri Iteka Music. Ni D1 aherutse mu gihugu cy'u Rwanda abona ko yari ari mu Rwanda ariko arakora tuwa y'indirimbo aherutse gusohora iyo nayo si yindi bayita aha. Indirimbo yise aha iri ku rubuga rwa YouTube amaze iminsi muri tuwa mu Rwanda ubona yuko yagiye aca ku mateleviziyo atandukanye ndetse n'ibinyamakuru bitandukanye yamamaza agirira promo indirimbo yiwe. Yes, ni D1 nyene kandi akubwira ati nk'umuririmbyi nagiye mu gihugu runaka nagiye mu Rwanda sinshobora kuza tagikorwa na kimwe ndabazaniye abarundi. Yes, nuko arakubwira neza yuko afise collabo yaje akoze ariko ntarashobora kuvuga umuririmbyi yuhe umunyarwanda bashe uko bakorana iyo collab. Yes, nuko abakunzi ba Akiwacu magazine mushobora ku getting ready maze tukazofilinga igikorwa azobaje atuzaniye D1. Yes, nuko ni D1 nyene ubona yuko kuri no munsi wa gatandatu kwigenekezo rya 17 z'ukwezi k'umunani umwaka turimo 2024 yarafise igiteramo hariya kuri lycée municipale Ruziba. Ubona yuko yari kumwe n'abaririmbyi bagenzi biwe batandukanye aho ndavuga nka Natasha la Number Boss, ndavuga nka B-Face on the floor. Igiteramo cyitiriwe Born to Shine. Ubona yuko ibintu byari bimeze neza cyane gose, byari bien sana, abantu bari baje bari bitabiriye maze barashobora kuryoherwa. Yes, nuko yani ari karavuga kuri D1 eka dusimbire neza na neza ku makuru ari karavugwa ku muririmbyi azwi ku izina rya Bizimana Abubakar Karum benshi bazi nka Sadbi. Yes, ni Sadbi ubona yuko afise igiteramo gikomeye cyane gose hariya mu Bubirigi i Buruseli. Ubona yuko ari karacitegurira neza cyane gose. Yes, muri ico giteramo azoba ari kumwe n'umuririmbyi asanzwe akomoka mu Rwanda ubona wese undi yitwa Kitoko ndetse azoba ari kumwe n'undi muririmbyi azi ku izina rya KP Boy. Ubona yuko ibintu bizoba bimeze neza cyane gose. Azoba ari kwigenekerezo rya gatanu kwezi kw'icenda umwaka turimo 2024. Sadbi akubwira ati get ready my people from mu Bubirigi maze ibintu bizogende neza cyane gose. Ayo niho nakubwira karavuga kuri Bizimana Abubakar Karum benshi bazi nka Sadbi. Reka neza na neza simbire ku yari karavugwa ku muririmbyi azwi ku izina Lolilo. Ni Lolilo ubona nawe nyine yuko afise igiteramo gikomeye, afise tour USA tour agiye gukora neza na neza. Ubona ko azohera ahitwa i Washington. Ubona yuko ari karitegura nawe nyine maze akubwira ati nitegure cyane gose my people from Washington ndetse n'abandi bose aho muri hose. Reka neza na neza dusimbire ku makuru ari karavugwa kuri Kigingi umukomedi ubona ko abikora neza cyane ngaha mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Ni Kigingi yarafise igiteramo yitiriwe Kigingi Summer Comedy. Kigingi Summer Comedy yamiba buri mwaka yari kiraba ku nshuro yayo ya 8 aho yari kirabera aho bita kuri Messe des Officiers i Bujumbura mu Gisagara. Abona yuko abantu bari benshi sana bari buzuye barakwita baruzura muri VIP ahasanzwe abantu bari benshi sana gose. Ubona yuko amatike yaradanjwe arahera aragira igihe barakoresha ibintu by'ibidodo birahera aragera igihe n'abantu barinjira for free man kubera yuko igiteramo cyari cyaryoshe sana ibintu byari byabaye fresh sana. Ubona yuko abantu bari benshi sana. Yes, abakomedi batandukanye bo ngaha mu Burundi barashoboye guperforminga sabo ngaha mu Burundi gusa ndetse nabo hanze y'igihugu abamaze kuba bagira izina rikomeye n'abakizamuka bose barashoboye kuba performinga. Abaririmbyi batandukanye nabo nyene baraperforminze aho ndavuga neza na neza cyane cyane nka Dramati nkavuga Melanin Boy. Ubona yuko barashoboye gusaza abantu cyane gose, abantu bari bahashitse barashoboye kubasaza gose bararirimba bararyoherwa sana. Yes, ni na Kigingi ubona yuko bwati concert yaje yagenze neza cyane, yagenze neza cyane
abana ko yagiye ashimira abatandukanye bagiye bamufasha ico giteramo. Reka dusimbire ku makuru ariko aravugwa kuri association club culturelle intahemuka. Ni club culturelle intahemuka ubona neza yuko ifise banywanyi benshi cyane gose, nabo nyine bariko barategura igiteramo. Kizoba ari igiteramo kizoba kwigenekerezo rya 30 z'ukwezi k'umunani. Abona yuko bariko baraditegurira neza cyane gose, bafise n'abartiste benshi. Rero club culturelle intahemuka bakubwira bati mwitegure cyane gose kwigenekerezo rya 30 z'ukwezi k'umunani. Ni vuba cyane gose aho bazokubita bakuzuza abantu bakaza ari benshi, bakaza ari sindisa. So barabatumira maze muzoshobore kubitabira hama mu basupporting nk'abandi. Yes, nuko reka ndakubwire ko Erika aravuga kuri Kingorongoro Magic Soja mu nyuma ajabu yake. Ni Kingorongoro ubona neza yuko aherutse gusohora indirimbo iyo nayo si yindi, ni indirimbo yise Imvukira. Indirimbo yise Imvukira nk'ubushobora gusanga nawe utarayiraba uri Kurikirana Akiwacu music is not good. Ja muri YouTube yawe maze wandike Imvukira by Kingorongoro Magic Soja, maze ushobore kuyiraba iyo ndirimbo, uyilikinge, uyisharinge, uyikomante, maze ushobore kuba uri kuramuteza imbere Kingorongoro Magic Soja mwenye majabu yake. Yes, nuko abaherutse gusohora indirimbo si Kingorongoro wenyene, ndavuga na Madiba the Classic. Ni Madiba the Classic yagiye akora indirimbo twagiye turyohera benshi cyane gose, ariko kuri no ncuro yasohoye indi ndirimbo, yakoze amasanamu y'indirimbo. Ni indirimbo yise Sawa tu, indirimbo ubona ko imeze neza, iryoheye ugutwi guys, iraryoheye ugutwi sana. Nayo nyene sinokwemerera nk'umukunzi wa Akiwacu music kubukiri ngaho utarayiraba. Yes, ja muri YouTube yawe maze wandike Sawa tu by Madiba the Classic, maze nawe nyene uyicomentinge, uyisharinge ku bagenzi bawe. Yes, sinogena ntakubwiye ko karavugwa ku mugwi usanzwe ukora neza cyane gose ngaha mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, ni We Love Music. Sinogena ntakubwiye kuri We Love Music ubona yuko ari umugusa tugira abasore babiri, ndavuga Fernando, ndavuga na Gusto Melanin Boy. Ubona yuko bari bamaze iminsi ku mbuga z'abangurukana bumenyi, ku mbuga zabo cyane cyane novuga Facebook, bagenda bandika amajambo atandukanye, umwe akandika ya undi akandika ya. DJ Fernando akandika gutya, Melanin Boy akandika gutya, abantu bakibaza ati none abasore mu biki. Ariko no twagiye kumva yuko cyagitandukanya abasore babiri, ndavuga Fernando Melanin Boy ko ari umwigema asanzwe azwi ku izina rya Lisharon. Ubona yuko bavuga yuko ari umukunzi wa Gusto Melanin Boy, maze bikagenda ukuntu ugasanga Fernando nawe yameze nk'umwiyegereza gatoya. Ariko hari na audio yagiye itrending sana, yavuga ibintu ushobora kwa mwarumvise to kuri Rwanda garukako. Li Sharon yavuze ati ijya audio ego ni jewe na recordinze ariko si jewe nayisohoye. Akavuga ati ijya audio umuntu yayisohoye afite n'izindi audio nyinshi zishobora kuba zirimo n'ibintu bitari byiza, bishobora kuba ari ibintu by'ibitera sone. Akavuga ati uwo muntu ntashobora gusohora izindi audio. So menshi hagiye havugwa byinshi, bakavuga yuko ari nawe yatumye We Love Music sambuka, akavugwa biri na biriya. Ariko ni Li Sharon ubona yuko ku rubuga rwe rwa YouTube twagiye tubona indirimbo amwe mu masanamu y'indirimbo ya We Love Music. Afise yindi indirimbo bise Broke But Famous twagiye tubona iri ku rubuga rwa Li Sharon. Bakavuga bati benshi bakavuga bati yo bari buzz, yo bari kick ou bien nta urabimenya neza. Rero nta urabimenya neza, reka tubandanye dukurikirana maze amakuru tuzogenda tuyabaho ko bukeye ko bwije. Don't worry my guys, don't worry my people. Yes, nuko sinogena nakubwiye yuko DJ Fernando nyene muri no ndwi nyene hari binyamakuru yatanguye kugenda yiyamiriza avuga ati kizire gukoresha izina ryanje mudafise uruhusha. Ni Fernando ubona yuko mu gashavu katari gake, ni Fernando yashoboye kwa yandika ku rubuga rwa Facebook ati akeza neza ndabiyamirije, sinkeneye ko musaba gukoresha izina ryanje kuko turi We Love Music twarabasavye promo maze murayitwima. Rero uno munsi murabonye yuko twateye imbere, murabonye yuko izina rya Fernando rigeze ahandi hantu, murabona yuko izina rya Gusto rigeze ahandi hantu, muratangiye kudukoresha, muratangiye gukoresha amazina yacu, ariko twarabasavye promotion tukiri hasi maze muratwangira. So si akeza nete gusa yiyamirije, ndavuga neza na neza nkundi mu influencer, no mwita mu influencer le wanawe si wundi bamwita Simbizi bose mavumba. Yavuze ati uhagarike gukoresha izina ryanje, uhagarike kuvuga menshi kuko ukomeje kuvuga menshi biraba nabi. Yes, nuko Fernando rero ubona yuko atangiye kugenda twagwa n'agashavu kuntu agenda yiyamiriza ibinyamakuru runaka. Nta wuzi nimbi benshi bagenda bavuga bati arikahendwa na success cyangwa ikineki, but we don't know, we have to wait and see.
nta uzi impamvu yabigize ushobora gusanga kuko yarasavye promo bakayimwima cyangwa ushobora gusanga ari za base nkuko bamwe nabandi bari kubagenda bayivuga sinogena nakubwiye ku makore karavugwa kuri Kidum Kibido nimbona Jean Pierre ubona yuko afite igiteramo nawe ari karategura kwigenekezo rya 2023 z'ukwezi k'umunani ubona yuko azoba hari hariya mu gihugu cy'u Rwanda neza na neza i Kigali aho bita kuri Kigali ubona ko azoba ari karakwita live hariya kwigenekezo rya 2023 z'ukwezi k'umunani nyene umwaka turimo nyene wa 2024 yes nuko ayo nari karavuga kuri Kidum Kibido sinogena nakubwiye ku makore karavuga kuri Big Face on the Flow kama dawa ndetse na Monia Flair bivugwa ko bagiye ko bashobora kuba kuri gikorwa araho baririmbye babiri ni nyuma yuko hasohotse isanamu ibagaragaza bari kumwe Monia Flair akayipostinga Big Face akayipostinga bakavuga bati rero umwanya n'umwanya get ready dushobora ku droppinga ikintu gishasha yes nuko mu getting ready rero Big Face on the Flow hamwe na Monia Flair umwanya n'umwanya barabaha igikorwa sabo bonyene hari na abandi bariko barakora ibikorwa byabo bariko barafata amasanamu aho novuga nka Arafro ubona yuko nawe ariko ara shooting indirimbo yiwe nshasha agiye gurekura vuba cyane azoyidondosha kuri YouTube yiwe so get ready and take position yes nuko ndabashimire cyane gose mwashoboye kuba mubana nanje muri kino kiganiro Akiwacu Music kuri Akiwacu Magazine ndabatumirira kugenda mukurikirana ibindi biganiro bigenda bicanga kuri Akiwacu Magazine mwakoze cyane kubana nanje banyita Jefferson Bad the host cyangwa bakanyita Gagus kabikwiye behind the camera ni kwa kuri hahandi bari kumwe na wa musore wanje bamwita NGM dukore abari karakora ibishoboka byose kugira ngo amasanamu abashikira neza cyane bless up ndabakunda cyane ciao bye bye hasta la vista.